Uno munsi n'umunsi mwiza tuvuga yuko ku Burundi n'abarundi no munsi mukuru, umunsi mukuru aho tuza kwiyandikisha kugira ngo aho bukera tuzoshobora kwiyemereza twebwe nyene abarongozi bacu. Kimwe twama tuvuga tuti gutsimbataza uburenganzira bw'umurundi, mu gifaransa la souveraineté, ukwikukira ku Burundi. Iki ni kimenyetso kwiyandikisha niyo kugira ngo ejo bundi bwa burenganzira duhabwa n'amategeko, duhabwa n'ukwikukira, dushobore koko kubushira mu ngiro. Aha rero nk'ubutumwa twohereza abarundi bose bariko baratwumva uno munsi, itariki 22 z'ukwezi kw'icumi 2024 nuko ababifitiye uburenganzira bose bakwije imyaka 18 atawosigara inyuma, bohaguruka bose, eka n'abarwayi bashobora kwikwega bagashikaho bandika biyandikisha, kuko akanagateka gakomeye. Nivyo mu bintu duharanira kugira ngo igihugu kizoba igihugu koko, hamwe tuvuga tuti mu 2040 kizoba ari igihugu koko gitunganye, igihugu citunganije. Mu 2060 tukaba ari igihugu giteye imbere n'ahagihera. Muri buno bushobozi bw'uko twebwe nyene twaharaniye kugira ngo dushobore kwiyandikisha, dushobore kwitorera noneho indongozi. Aha rero ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'igihugu. Iyi ni intambwe ya mbere, niyo mpamvu iyo intambwe ya mbere ata muntu yoyihusha, ata muntu yosigara ngo imurengane n'abadashoboye kwiyandikisha. Aha nibizokurikira byose naha bizohera, hazogera n'igihe kumbere twongera twagaruka karaba amazina. Rero utiyandikiye uno munsi nibavuga bati muze kuraba amazina y'abiyandikishije, utiyandikishije izina ryawe ntaryo uzosangako, no gutora uzoba wiyatse na bwa bubasha bwo gutora. Aha rero turibaza ko uno munsi twavuze ko ari umunsi mukuru. Turibaza rero ko abarundi bariko baratwumva, kandi twibaze ko bose baza kumva akamo turiko turabatera kugira ngo koko baharbuke ari benshi. Iki ni ikintu ushobora gushikiriza abarundi.